ibikomere abantu babamo mu bwana birantangaza ingene ari ibintu bivugwa gake kandi abantu batitaho, ariko ntibamenye neza ko ari isoko ry'ibibazo byinshi. Kandi ikibabaje muri ivyo byose kinateye n'ubwoba nuko ivyo bibazo, izo ngaruka zidaherera ku runganwe rumwe. Usanga ari ibintu bigenda byikurikiranya, ugasanga ni ibintu bibaye kuri generation zitatu. Ugasanga bavuga ngo ujya muryango bose bishwe n'inzoga, ngo ujya muryango ngo bose ngo banywa itabi, ngo ujya muryango ngo babo ntibubaka. Ukibaza none ivyo bintu biva kuki? Ariko wagenda uraba ugasanga hariho ikintu cagiye cisubiriza mu buzima bwabo. Atari ico gusa, twebwe tubona ibikorwa bitari vyiza bibonekera hanze, ariko ntitumenye ibibonekera indani. Unkundire twibukanye neza yuko twavuze ngo umuntu agizwe n'ibihimba bitatu: umubiri, umushaha n'impwemu. Ariko mu buryo bworoshe kandi butahuritse, ivyo bihimba bitatu n'umubiri n'ibishobisho arizo emotion hamwe n'ivyiyumviro arivyo vyitwa spirit canke esprit. Rero iyo umuntu udashoboye kumenya neza ibiba mu bishobisho vyiwe, ntumenye nibiba mu vyiyumviro vyiwe, uza kubona ibiba ku mubiri gusa, uza kubona ibikorwa n'inyifatagira, hanyuma ukabicira urubanza canke bikagusiga ntubitahure igituma umuntu yama ariko akora ibikorwa bisa naho bimusambura, yisamburira ko nk'imene. Vyinshi rero biva hehe? Vyinshi bihera mu bwana, vyinshi bihera aho umuntu ataba aragera gufata ingingo, agakura uko nyene asubiramwo vya bindi, akibagira yuko afise ubushobozi kuri ivyo bintu bwo kubihagarika canke bwo kubireka bikabandanya. Rero ushobora kumbaza ngo ibikomere vyo mu bwana n'ibiki? Ngo ibintu bituma umuntu akomereka mu bwana n'ivyaha. Nivyo tugiye kuyaga muri kino kiganiro. Ikintu cose kiba ku buzima bw'umuntu akiri muto kigatuma ahagarika umutima, abaho ahagaritse umutima, no kuvuga ngo ico kintu gituma uwo mwana canke uwo muntu akiri muto yama ari muri etat de stress, akama ari mu bihe bimuhagarika umutima. Ndaguha nk'akarorero gatoya, hari nk'abana usanga bakuze ba papa wabo ari bikoko mu nzu, papa wabo atasha kubita abantu bose, amena ibintu byose. Ibaze uwo muntu akabikuriramwo imyaka 10-20 yamara ivyo abona. Ni ukuvuga iyo myaka yose yayimaze mu ruhagarara, umutima wiwe wamuhagaze yumvira ngo uno munsi ngo papa aza gukora iki, ngo uno munsi ngo haziraho haratumara. Yama yiteze ibibi imisi yose, yama yiteze uruhagarara imisi yose. Ivyo biza gutuma naho azokura ikintu cyose mu buzima avyuka buri munsi yiteze nabi, kandi siwe yabihisemo, kandi ntazi yuko bikimurimwo, kuko naho yoba yaravanye na papa wiwe canke atakiba muri iyo vyamuko nyene, akantu kose kabaye yama yiteze ikibi gishobora gushika. Ni ivyo bintu rero biza gutuma umuntu yamaba mu bihe bitameze neza naho yaravuye muri ino situation. Ariko kugira tubitahure neza, reka tubivuge mu buryo bwimbitse. Ndaza kuguha ibintu vyerekana yuko hari ibikomere umuntu yagize mu bwana. Ica mbere ni ikintu bitwa violence canke ibihano bikabije. Uramaze kumva ijambo rivuga ngo umugore ntakubitwa. Abagabo benshi bicubahiro baravuga yuko umugore adakubitwa, ariko nimba umugore adakubitwa n'umwana ntakubitwa. Ndazi yuko ngaha abarundi benshi baza guhagurukira rimwe bavuga ati ivyo ntibishoboka. Nta mpamvu nimwe yo gukubita umwana bivanye n'imigenderanire uba warubatse nawe, bivanye n'ukuntu akwiyumvamo n'ingene akwisanzuramo. Urashobora kumutwara mu nzira nziza ukamukoresha ico kintu wifuza ko akora bitarinze kujamo igikenye. Ikibazo nuko nta rundi rurimi uzi atari urw'igikenye, nta rundi rurimi uzi atari urwo gutukana, nta rundi rurimi uzi atari urwo gutora inkoni, nta rundi rurimi uzi kuvugisha nk'umwana atari urwa brutalite. Uti kubera iki? Sikosa ry'iwawe, nawe niko warezwe. Uzosanga kenshi abantu bakora ibintu nk'ibyo bakubwira ngo twese niko twarezwe. Mugabo ivyo bintu byabaye kuri generation imwe, zibiri, zitatu, zine, hakaba ata update. Nta kintu kindi muriga none gishobora gutuma murera ukundi kuntu. Ivyo ni ibintu vyerekana rero yuko hari ibintu byagiye bikurikirana mu muryango. Bijya bintu bavuga ngo ibintu bikurikirana mu miryango, kenshi abantu baca bibaza ngo ibintu ngo by'imizimu, ngo ibintu by'ibintu bitaboneka, ngo yego ni ibintu bitaboneka kuko ni ibyiyumviro,
ariko ibyo byiyumviro nibyo biza guhinduka ibikorwa. Rero ukeneye guhindura ivyo bintu uza kuraba mbega nibihe bikorwa ngo byamye bikorwa mu miryango yiwa. Ikindi kintu kibi ni ca gihe umuntu akuze bama bamukritika, bamubwira ibibi, bamubwira ko ataco amaze, ikintu cyose akoze bakavuga ko ari kibi kidatunganye. Hari igihe umuvyeyi abikora ashaka kukwankuraja, kugutera intege kugira ngo ushike ku birenze ivyo, ariko akagohe no bavunira nuko imbere yuko ubanza kuvuga ico kintu banza ushime ko hari ico yakoze, banza umushimire, umubwire ati effort yawe, umubwire ati wow iki gikorwa ni ciza, hamwe woca ugira guca naho coca kiba ciza gurusha, utarinze gukoresha imvugo mbi, kuko imvugo mbi iza kurema ikintu kibi. Rero iyo umuntu yakuze ibintu byose bamubwira ko ari bibi, bamukritika, bamuca intege, bituma uwo muntu atakintu agerageza mu buzima. Cyo kimwe na wa wundi yakuze akubitwa, akubagurwa, byitwa ngo nukumukosora, nawe nyene bituma atakintu agerako mu buzima, kuko yama yikengera, yama atinya kugerageza, kuko yama atinya gukora ikosa mu buzima. Abo bantu babiri bose rero baragwaye, ari uwakubiswe, ari uwabwiwe amajambo mabi yo kwama amuca intege, bamubwira ko ataco ashoboye, ataco ashika, ko atakintu akora neza, ataco yitaho, eka n'ayandi majambo menshi murayazi, twese twakuze tuyabwirwa. Byasabye ko dukora igikorwa kininiya kugira ngo twitunganye mu mushaha no mu byiyumviro, kugira ngo ivyo bintu bihagarare, ntibibandanya ku rundi runganwe ruza. Hari ikindi rero gihambaye cyane, nubwo n'ivyo bibiri bihambaye, ni ba bantu bafashwe ku nguvu, batangwe gukora kogwa ko bakira abana. Ivyo ni ibintu biba mu bwana kandi biba mu miryango myinshi, biratangaje ingene abantu benshi batigera bashaka kubivuga ko, ugasanga umwana akiri muto arabamukorakora ko baba, ugasanga umukozi aramukorakora, ugasanga abantu batunze mu nzu baramukorakora, nubwo bataba bamusambanije nkuko tuba tuzi ingene bimeze, nubwo bitoba byagezaho biriya bintu byo gukorakora ku bana, ibintu byose bijana mw'iyo shusho yo gufata ku nguvu canke gusambanya umuntu, biraba mu miryango myinshi ariko ntibabivuga. Ibyo navyo ni ibintu biza gutuma uwo muntu akurana igikomere, agira confusion, kuko byatanguye mu buzima bwiwe ataritegura. Ibyo byose ni ibintu biza gutuma umuntu ugasanga ntagishaka, ntakunda, nta bantu akunda, kubera ibyo bintu byamubaye ko akaba tubahutse kubivuga. Ibyo byose ni ibintu biza kubandanya bimwononera ubuzima, bigatuma mu gukura kwiwiwe abaho ata muntu n'umwe ashaka ko bagira imigenderanire. Ikindi gihambaye ni igihe usanga abantu bakuze bataronka ibyo bafungura neza, badafungura ngo bahage, canke batazi ingene baza kuriha inzu. Nico kintu cyose catumye umuntu akura muri situation, akiri umwana yumva yuko habaye hadatekanye, yumva yuko habaye atahisanzuye, canke yumva ko habaye ubuzima bushobora kononekara umwanya wari wo wose. Ari ikintu abantu bakuze bihenda ko cyane mu kwibaza yuko abana ibyo bintu bitabashikako, ariko birabashikako cyane, kuko twaravuze ibihimba bitatu bigize umuntu. Reka nkundire nongere ndabisubiremwo, hariho umubiri, hariho ibishobisho ari byo emotion, hakaba n'ivyiyumviro ariyo mpemu. Rero kujya umuntu arabisha amaso y'umubiri akabona ibiriko biraba ngaho, ikintu twibagira n'ama emotion turayakapta, n'ikirere novuga gute, ibishobisho biri muri iyo nzu umuntu arabikapta nubwo atabamenye ibihari. Sinzi ko biragushikira wowe nk'iyo ugiye kubonana n'umuntu cyangwa ukaba uri mu bantu, kumva uwo muntu hari ikintu muri wewe kitamukunze, kumva ngo hari ikintu kiri muri wewe n'ikiri muri we bisunikana, atacu yagize kibi, atacu yakubwiye nabi. Nibyo nyene biba umushaha nawe uraza ubwenge, kujya amaso abona ibiboneka, n'umushaha uraza kumva, uraza gusanta ibiri ngaho. Ni nka kujya nk'iyo abavyeyi bashwanye canke bagwanye canke batumvikana, nubwo umwana ataba yabibonye, hari ikintu muri we kibimubwira. Umushaha w'umuntu, emotion z'umuntu ziraza kwikonekta kuri emotion ziri muri iyo nzu. Nta kintu rero gihishije, nta kintu na kimwe kitagira ingaruka. Rero igihe umuntu aba yakuze muri iyo situation, atazi ejo ingene biza kugenda, haba bivuye ku bukene, haba bivuye ku muvyeyi umwe yitwara nabi, byaba bivuye ku bintu byinshi bituma umuntu akura yumva adatekaniwe, ivyo vyose ntaho bija biza gutera igikomere mu
buzima bwiwiwe, biba biri mu vyiyumviro vyiwiwe, biba biri mu mushaha wiwe, mbere no ku mubiri birigaragaza kuko hajya ingwara nyinshi tugwara ntitumenye iyo ziva, ariko kenshi ziba zavuye muri ivyo bihe. Ikindi kintu nibaza yuko dukunda kunegrija cyane muri Afrika canke mu Burundi, ni ikintu c'uko umuntu akura adakunzwe. Ndaguha nk'akarorero, abavyeyi benshi bibaza yuko iyo bashize indya ku meza, arishe ishure, barishe n'inzu, ivyo biba bikwiriye, ariko umwana arakeneye affection, arakeneye umuntu yisanzura ko, arakeneye gukina na papa, arakeneye gutwenga na papa, arakeneye gukina na mama, arakeneye affection ni gutuma umwana aryoherererwa kuba afise umuvyeyi. Umwana ataraba imfuvyi ntimumugire imfuvyi, kandi umupapa ntategerezwa kwama yafunze isura ariko arakankama canke iki. No, umwana arakeneye kwisanzura, arakeneye kwicara ku bibero kwa papa, arakeneye gukwega ubwanwa bwa papa, arakeneye gukina, kugira utwo dukino twose. Ndazi benshi muri twebwe ntavyo twaronse, ariko ntibisigura yuko abana bacu badategerezwa kubironka, ntibisigura yuko ivyo twagiriwe ari byo vyiza canke ari byo bitunganye ku buryo dutegerezwa kubisubiramwo. Rero ico kintu c'uko umwana atabona ibishobisho by'umunezero mu bavyeyi ni ikintu gikomeye cyane, kuko nawe kiza gutuma abloka ama emotion yiwe, ntazomenya ingene ibishobisho by'umunezero bibaho. Ndazi neza nk'ubu nk'abantu benshi mu Burundi iyo babonye umuntu aguma atwenga, umuntu agaragaza ibishobisho by'umunezero, baza kubona umengo uwo muntu arayaya, atarafyina, ariko arazezeta. Kubera iki? Ntitwahawe ubwo burenganzira bwo kugaragaza ibishobisho by'umunezero. Ni ryari rero umuntu aza kugaragaza ibishobisho by'umunezero? Ni igihe ari mu kabare yaborewe, kubera yuko mu bigize umuntu, mu bituma umuntu abaho neza, arakeneye kugira ibishobisho by'umunezero. Mugabo kuko aho dukurira, ikibano n'indero tuhabwa, ibishobisho by'umunezero umengo nta kibanza bifise, ntivyemewe, ntibihagwa agaciro. Nico gituma bidusaba kubanza kwiboreza kugira ngo umuntu ashobore kugaragaza ivyo bishobisho by'umunezero. Ariko navyo nyene kuko ataba yarabimenyereye, bimara akanya gato cagaragaza ibishobisho yamenyereye, ari byo vyiki: gushwana, gutukana, kwitwara nabi no kuvuga amajambo adafise akamaro. Aha rero ni ibintu dukeneye gukorera ko cyane kugira ngo urunganwe rundi ruza ntiruzobe muri ibi, kuko iyo uvyaye abana bakaba mu vyo wabayemwo ntaco warashitse ko mu bisanzwe, uba warakubise swata, uba warahomvye, kuko akarusho ko kuvyara nukunguka. Mbega wungutse umuntu gusa canke wungutse n'ubuntu, wungutse n'ibindi vyinshi utashitseko, kuko kurya umwana ava muri wewe mu buryo biologike, mu buryo bw'umubiri, no mu buryo bw'ibishobisho aza kuza avuye muri wewe, no mu buryo bw'ivyiyumviro hari ibintu avukana. Mu kiganiro gikurikira nzokwereka ingene ibintu abakurambere bacu babayemwo, basokuru na basokuruza, n'ubu bidukurikirana iyo tutabimenye. Rero ico kintu c'uko umwana aronka ibishobisho vy'umunezero mu nzu ni ikintu gihambaye, n'ukuri mpamagarira abantu benshi, ari abafise abana n'abatarabaronka. Utararonka umwana, tangura wowe nyene wiha ibishobisho by'umunezero, wiyemerere kubigaragaza, wiyemerere ko kwinezereza, kuryoherwa ari ibintu bikenewe mu buzima. Rero iyo bavuze kuryoherwa, abantu benshi babona yuko no kuja mu kabare, no kuja muri boîte, no kunywa inzoga, kuko niyo mashusho dufise. Mwibuke neza yuko mu kiganiro giheruka narababwiye ingene ibintu byinshi by'ibicapo n'amashusho biri mu mpwemu y'iwacu atari twe twabihisemwo, ariko tubihitirwamwo n'abandi. Tuzi yuko umunezero uba mu kabare, kuko nivyo twakuze tubona, haba mu buzima busanzwe no kuri televiziyo. Party every time, party every day. Tubona yuko umunezero, umuntu ntashobora kunezerwa atanyoye inzoga, umuntu ntashobora kunezerwa atacomye, atanyoye ikiyayuramutwe. Ariko ivyo sivyo. Ivyo vyose ni ibintu dukeneye kwibohora, kwitandukanya navyo kugira ngo ntibibandanye mu rundi runganwe. Ibintu rero vyinshi biba vyarabaye mu bwana ntaho bija, nk'ivyo bintu vyo kugira abavyeyi batumvikana, abavyeyi bashwana, wa mupapa ataha inzu yose ikajugumira. Ivyo vyose, reka ndabaye nk'akarorero, nk'umwana w'umukobwa yakuze abona papa we wameze gutya, agaca ahura n'umuhungu amuha amakeya, amwandikira umwanya wose, amukunda by'ukuri kandi akabigaragaza, akamwereka bya bishobisho by'umunezero, ntashobora kuvyakira kuko ntavyazi mu buzima bwiwiwe.
nimba uri umwana w'umukobwa igicapo urondera mu mugabo wawe ni igicapo ca papa wawe. Ushobora kuba atavyuzi kandi benshi navyo bazi. Umwana w'umukobwa igicapo arondera mu mugabo wiwe, mu partenaire wiwe w'ubuzima kiba ari igicapo ca papa wiwe, kuko nico gicapo c'umugabo afise indani muri we. Aho ni kuwa muronse, hari kuba uwo atamuronse nawe ntazi ico arondera, ntazi igicapo akeneye mu buzima. Umwana w'umuhungu nuko nyene igicapo umwana w'umuhungu agenda arondera mu mukunzi we w'umukobwa ni igicapo ca mama wiwe. Ico gicapo ciganje mu vyiyumviro vyiwiwe ni naco gicapo ciganje no mu bishobisho vyiwiwe. Rero turakwiriye kwitondera cane ko umuntu abanza kwitaho ivyamubayeko, gukosora ivyamubaye kugira ngo ntaze kurondera igicapo kibandanya kimubabaza, kuko mu gihe igicapo ca papa wiwe camuteye ibikomere akaba atarabikira aza kuronka n'umugabo mukubita. Nimba papa we yari britare, nimba papa we yari umuntu anywa inzoga agataha bukeye, aza kuronka umugabo nk'uwo nyene, kuko ibiri indani muri twebwe nivyo duhamagara hanze. Iki kintu gitahuye gituma ubanza ukicara ukavuga ngo nkeneye gukosora ibi bintu. Rero si ibintu vyo gukinirako canke vyo gufata minenego. Niba uri umuntu ashaka vy'ukuri kubaho ubuzima butunganye kandi buryoshe, birasaba yuko wicara ugasubiramwo ibicapo vyose vyo mu bwana bwawe. Mbega papa wawe iyo umwiyumvira gute? Ntuzane ivy'ubuvyeyi ngo umuvyeyi ngo ibi ivyo n'amajambo twumvise. Genda mu bishobisho vyawe. Iyo ubonye papa wawe, iyo ubonye mama wawe, emosio zawe zireagisa gute muri wewe? Ni urukundo, ni umunezero, ni degu, ni shavu, ni shari, ni nzigo? Kuko ibintu vyose umuvyeyi yaguteye mu bwana, yaba papa wawe yaba mama wawe, byose biracari muri wewe, byose ntaho biraja. Nivyo ugenda ahubwo usangiza ko abandi, nivyo ugenda utanga mu bandi, kuko nivyo ufise muri wewe. Rero iyo uticaye ngo ubanze ubitunganye, kujya wicara ukaja muri dushe ukiyoga ukambara agahuzu kameze neza, aho ni mu bigaragara. Genda no mu bitagaragara, uje mu bishobisho vyawe, ariho mu mushaha wawe, wumva ama emotion yawe. Mbega ubonye abo muvukana wumva gute? Iyo wiyumviriye famiye yawe, emotion zawe zikubwira iki? Wumva ari ibintu biryoshe canke wumva ari ibintu biri degutant? Ivyo rero utabifatiye umwanya nivyo uza gutwara mu rugo rwawe, nivyo utwara mu kazi, nivyo utwara mu bagenzi. Iki kiganiro gishaka gutuma umuntu yicara agatunganya ibintu vyo mw'isi yiwe itaboneka. Ukaba wumva ibi biganiro ari ngirakamaro, ntureke kubisangiza uwundi muntu. Ukaba umaze gukurikirana kimwe mu biganiro kumva kirakunyuze, gira subscribe, gira s'abone, shirako commentaire utubwire iciyumviro cawe kugira ngo kiduterere mu gukora ibindi biganiro. Wongere ugire partage ku wundi muntu, ushire kuri statut yawe ya WhatsApp kugira ngo ibiganiro nk'ibi bishikire abandi bantu nabo bafashwe. Ntiwisangize ibikugirira akamaro wenyine.